n'ejo nzozindura akazi zishobora gusiba ati ntihagire umuntu azombuza no gutera azotera hanyuma ivyo vyiwawe nawe wamuvuga utari kubishireka abantu bihere sindabishaka hanyuma aravuga ati ndazogenda ateye aho hantu atagaruka haje abantu abanje bose bapfuye n'umugarandama mu bitaro bija habona acarigira akazi bukeye mugana mubara ati nubwo biri uko jewe nazi igituma cyose biriko biraba manu zari ijambo yambwiye kandi ndabyibuka we nibigire nawe utekane iminwa yiwanje n'ingezi ikora ibintu bibi kandi ntunavyimirije gukora abavuga bazobandanya bavuga bafise umwanya kandi nanje nta jambo na rimwe ribiriko ndabisha ndagiye kubihanganira ati we nibigire ngaho biboneka caragenda kare ndagenda ndaza gusenga ngaho umunsi wa Mungu nshitse ndabasanga aho bari nyamuntu nyene ndahita namuramutsa mbere aransubiza kandi kare yabanjako ntanavuge ndavuga ati Imana yakoze ibitangaza kweri ndashoma ndatera ahantu hose ndahamara ntawundi muntu nongeye kubona aje kumbwira ivyiwe ndahaheza hanyuma ikindi kintu nshima Imana nuko ata muntu yasekunumako ngo nze kureka ubwo bushitsi butera natenda heza inyuma agira kwindwi zitatu naragaruka kuvuga ivyo bintu ngo numve byakoranije umuryango basubiye bimenye ikindi kintu nshima Imana hari umuntu nyene andabira abana ankorera utuntu two mu rugo amfasha vrema barashobora umuryango kumuteranyako bakamubarira vyinshi bakamubarira ati ngo nakwiye ngo kundabira abana bakavuga mu nyuma barananirwa bavuga ngo abaraba ko bidategerejwe ngo jewe rero kubera ndirwa muhira ngo umunsi nzoba ndi muhira ngo bazombwira ngo ayo mahera ndamuhemba ngo bafusa nanje ndashima Uwiteka ko nta kintu na kimwe yigumiza mwarambara ati nibabinezererewe yuko ndakurabira ivyo ngaha baguma bantuka mbere bavuze ko bazobikubarira ariko